gisagara ca Uvira twabwira ko ibintu vyoroshe guhera igihe cy'isaha imwe ya gatondo niho hatangura kumvikana uguhangana kudasanzwe hagati y'inyeshamba za M23 ndetse n'abazarendo. Ni mu gihe hari hadiganijwe gukorwa imyigaragambyo duhereye mu gisagara ca Goma, Bukavu ndetse no mu gisagara ca Uvira. Iyo myigaragambyo yari yamaze kuba yateguwe, hagiye kumvikana amasasu mu gihe abene igihugu bari kuba ritorokanya bagira ama marche berekeza aho bahurira kugira ngo batanguze iyo manifestation bise manifestation pacifique, ariko dutohoje twasanze ari manifestation forte. Ibi ndazi yuko zo kubibasigura muri ano makuru, ndetse tunababwiye no mu gisagara ca Goma ko hagaragaye bamwe mu bapolisi b'igihugu cy'u Rwanda bari neza na neza ngaha mu gisagara ca Goma. Abamenyesha makuru batari bake b'igihugu cy'u Rwanda bari bagiye gufata amasanamu y'imyiyerekano cyangwa y'imyigaragambyo aha mu gisagara ca Uvira. Nababwira ko bitaboroheye nabo ubu bari mu masasu. Ibi biri muri no nkuru twashoboye kubategurira kano kanya. Ubu tuvugana igihe cy'isaha 8 imigwano yari gikomeye, yari dasanzwe, ndetse ibiko binini na zito nivyo byari ko biravugira muri buno buce neza na neza aha mu territoire ya Uvira, neza na neza mu gisagara ca Uvira. Ariko imbere yuko twinjira mu makuru yacu nyezina, mu nkundire nongere ndabaramutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abari mu gihugu cy'u Burundi cyangwa bumva rumwe rw'ikirundi, tutibagiye abari mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, eka Afrika hose muri rusange, tutibagiye kandi Amerika, Asia, Europe. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivana n'amasaha muri ko muradukurikirana. Inkuru ndabazaniye kano kanya nuko mu gisagara ca Uvira ibintu bidasanzwe. Mushobora kuca mwibaza ati mu gisagara ca Uvira hari imigwano gute, kandi tuzi yuko inyeshamba za AFC M23 zamaze kuba zokora ziva muri kino gisagara ngaha, nkuko byasinywe mu masezerano ya Washington, canke uko leta leta ya Amerika canke leta zunze ubumwe za Amerika zayibategetse kuva muri bino bicenca cyane mu gisagara ca Uvira. Ati rero byagenze gute? Ukungene byagenze yabaye surprise. Sinovuga yuko ari kadodo Noel canke ibindi, muga yari surprise. Novuga ko idasanzwe yateguwe na coalition ya FARDC, cyane cyane higanjemo abazarendo. Hari isaha imwe zuzuye z'agatondo abene gihugu bariko barahatirwa kuja mu myiyerekano, aho bariko bariyegeranya kugira ngo batanguze marche kugira ngo bashobore gukora ico bise manifestation pacifique, ariko ari manifestation forte. Bamaze kuba biyegeranya niho baza bumva amasasu menshi cyane, ndetse hakamwe havuga amasasu mato mato. Abo barabazarendo ariko baramenyesha ati byanka bikunda ibintu nibwo vyoroshe, iyi myigaragambyo muyihagarike. Abo bene gihugu bamaze kumva yuko hariho amasasu ariko aravuga, bahise bayanyaga benshi baja kwinyegeza mu mazu yabo. Kugeza isaha 6 z'umurango nta mwene gihugu numwe yariko aragaragara muri iki gisagara ca Uvira. Tubabwira yuko inyeshamba zitari zikindi n'ama modoka menshi cyane yizinyeshamba zigira ko yari karatembera ngaha mu gisagara ca Uvira. Imigwano iriko iraba, n'abamenyesha makuru y'igihugu cy'u Rwanda ndibaza mwamaze kuba mubona ibiganiro bariko barakora cyangwa bariko barerekana imigwano iriko irabera muri Uvira live. Aha rero dusubira inyuma gato, mu gihe izi nyeshamba zemeje Amerika canke zavuze ko zavuye mu bino bibanza, zerekanye neza yuko zikihari ibice 100%, kuko bavuze ko bahasize abapolisi. Ariko twagiye kubona kabisa inyeshamba zitanga kuzunguruka umuji kabisa atakibazo na kimwe. Ariko ku rundi ruhande imigwano wazarendo yo yayitanguje itangura imera nk'irasa hejuru ari sinyali. Mugabo inyeshamba zimaze kumva amasasu, zimaze kumva yuko hatoroshe, niho baca batakana mu buryo budasanzwe, aho bariko baragwanira mu gisagara hagati bikingana kunzu ndazi muca mu vyumva bariko baragwana ico bitwa infantry. Umushije sindaguhusha niyo ngwano yariko irabera ngaha mu gisagara ca Uvira. Bimaze kuba bigenda uko M23 yahisi itora bya bigwanisho byo byose bari baranyegeje, ndetse n'abandi basikane bayo bose batamenye baturutse batangura kuzunguruka ngaha mu gisagara, ndetse n'imodoka nyinshi z'umutwe w'iterabwoba w'igihugu cy'u Rwanda RDF. Niho abantu baca batangura kumva amasasu menshi cyane, ndetse amasoro menshi, bumva hatangwe kubamo n'inkongo nini. Baravuga ati ibintu ndumva biri ku rundi rwego. Watangura kurasana
hifashishijemo na bijya bikoho binini bishobora kurasa roketi, bikoho bishobora kurasa ibombe, byose byari bitanguye gukora mwa bino bice ahanyene mu gisagara cya Uvira. Murumva yuko ivyo inyeshamba muvuga ngo zaravuye muri Uvira byo mufute mu mutwe, mwumve yuko inyeshamba zikiri ngaha mu gisagara cya Uvira. Nikimenyamenya ku bantu bari mu Burundi neza na neza bari hafi y'igisagara cya Uvira, ndazi yuko amasoro bariko barayumva kandi ari menshi kandi adasanzwe. Mwumvire yuko izinyeshamba aha muri Uvira kugeza ino saa tuvugana imigwano iracabandana. Nkuko umusesanguzi yayivuze, urashobora gusanga ino wazarendo iri kiragomba kwisubiza ibintu mu buryo mu gihe babonye yuko leta z'ubumwe za Amerika isa nuko umengo ntakiri kirakora kwizinyeshamba mu zino nyeshamba canke President Paul Kagame niwe asenya akavomba canke yica agakiza, umengo Amerika yo nta jambo ifise, kuko ivyo ivuze byose uyu mu president mu gihugu cy'u Rwanda arayivuguruza atakibazo na kimwe. Ndibaza ibi muri ko murabikurikirana, Trump avuze iki, u Rwanda ruvuga iki, kandi bishigikiye cyane na confidence nyinshi. Bisobanura yuko wazarendo yoba yabonye yuko Amerika kugeza naho taco irabafasha, bavuga ati mwaratubwiye tuve mu bice twari turimo ndetse n'abarundi turavamo, muga inyeshamba zimaze kuvyokipa muri ko muravuga umukamengo nimbwa zisuze mu muyaga, gacumengo ntaco mukora kugira ngo inyeshamba zishobore kuhava. Imisi batanze yaraheze, hari kongeka ko iyindi misi bavuga ko ari 11 kugira ngo inyeshamba zibe zasohotse, ariko no babwira yuko ivy'amakungu atawo bitebako, ahubwo nkuko umusesanguzi yama bivuze, harageze ko abakongomani ndetse n'abatuye akarere muri rusangi ari bo bishakira mu gisubizo, donc batorera umuti w'ikibazo gihari gusumba yaho bohanga amaso Amerika ndetse na Union Européenne. Ivyo ndazi yuko mugenda mu bitahura. Rero ivyari imaze kononekarira meshezami ntavyo twabashije kumenya kano kanya, mugabo nuko ibitari bike byo byamaze kuba bihononekarira, narijya bariko baragwanira mu gisagara, bariko baragwanira mu bantu. Rero ubu tuvugana imigwanira cyakomeje, inyeshamba zariye Karungu, AFC M23 iracari muri Uvira, RDF nihiri ndetse n'aba wazarendo nabo bariye Karungu, baravuga ati dutegerezwa kwisubiza igisagara cya Uvira byanke bikunda. Hari amakuru ndiko ndasoma agiye atandukanye mu nyamakuru ndetse n'aba groupe WhatsApp ariko baradumisha amakuru yuko wazarendo yoba yamaze kwigarurira Uvira, ariko naganda babwire yuko atabu wazarendo irigarurira Uvira. Ibi mu vyumve, wazarendo ntirigaruriramo Uvira kuko niramukigaruye turaza kubibabwira, kandi ku nguvu gishobora gukora ku kwigarurira Uvira. Sinibaza yuko ari zizuno munsi za surprise, ni ibintu bitegurwa neza maze yikuarishika cyane kavyika avuga ati ubu rero hagaze yuko twisubiza Uvira kandi bizokunda kandi vyokunda. Mugabo tugerageje kuraba statistics z'urugamba rw'uno bosi, kuko M23 yaba basikare bagiye mu misozi yaba bariye bose bahise bakorokera mu gisagara cya Uvira kugira ngo barabe yayo masaso ari karazanana ndetse n'ico kugira ngo bashobore guhagarika abazarendo. Biboneka nuko bari Karungu nubwo kuza kubahagarika bitaza kuborohera na bukebuke. Rero amakuru nuko abari mu myigaragambyo bose bace biruka mu gisagara cya Uvira. Nta myigaragambyo yahabaye, imyigaragambyo yabaye muri Goma. Muri Goma nubwo mwabonye uko ari imyigaragambyo yagaho tushaka kubashwaza umukazo, baririyeho kuvuga baririmba bavuga yuko bashaka ko M23 hagome. Hari abandi bavuga ati twebwe turarambiwe n'inkoni muri ko muradukubita, mudukubita inkoni nyinshi. Murumva yuko hariho abatishimiye kubona zino mbwebwe za Sarambwe zikiri muri kino gisagara ndetse zigifise ubuce zafashe ngaha muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Donc yari inkuru nto nagomba kubasangiza, ariko muri Uvira kabisa umuriro ni mwinshi, umuriro ntusanzwe ku bantu bariyo mu batelefone bariko baravuga ko binyegeje munsi y'ibitanda batariko baragoga kubera ko umuriro w'amasasu menshi ariko arahavugira. Iyi ni nkuru kumbure tuza gukenera suite yayo, ni nkuru namwe muza gukenera suite yayo ingene byarangiye. Ni niyo mpamvu tubemereye yuko tuzagumana namwe kugira ngo tubashe guhiga donc tubashe guhiga uko ibintu bimeze, tubashe guhiga uko aho bigeze. Nyamba wazarendo bakomeje kugira offensive, nyamba basubiye bakoze repris
nabyo tubaza kubatoza ndetse tunabatohoreze naho abazarendo bari bazananye nyamba bari bavuye mu misozi eka naho nyamba bari bavuye ngaha mu gisagara ca Uvira byose turaza kubitororokanya kugira ngo dushobore kubibaha mu buryo budasanzwe turaza kugerageza kuvyegeranya maze kugira ngo tubahe inkuru yuzuye inkuru izira ibihuha nuko numva atabi n'ivyishino renza ko ariko mwebwe twabaye makino kiganiro mwino ncama kindi cicane hano makuru mu nkunde ndabikebanura ariko imbere yo kubikebanura manze ndababwire kimwe mu bijanye n'amayeri canke nibiriko biravugwa ku butaka bwa Kongo cyane ku biganiro vya Amerika ndetse leta y'u Rwanda ndetse na Kongo biraboneka neza yuko Amerika itakira akora mu buryo bwihuse nk'uko yavyandika mu matangazo canke uko twari turayibona igihe igisigaye rero mushamwaza niki numugani nawe uceneye kusubiramo iyo imbwa ishize inyama mu kanwa ukuza y'ubuhiri udashizemo ubuhiri rero biragorana kugira yambwa icire ya nyama kuko ugiye gukoresha amaboko irajya kwa kuboko ravye nayo iranaguca tobigeranya ni M23 kuyikura muri Uvira so vuga ngo nibiganire imbwa ntiwoyenge ngo ciriyo nyama ngo twari tuyikeneye ngo nubwo wayiriye ngo bikunde no hageze yuko batora umuhini kabisa bakavuna imisaya n'amaguru n'amaboko kugira ngo AFC M23 irekure kino gisagara ca Uvira ivyo nivyo muri makeno no bayagira ariko muri Goma kabisa biracashushe mukavuna imyigaragambyo yateguwe kiretse ngaha muri Uvira itashoboye kugira high city reka renda bashimye cyane mwebwe mwese twabima kino kiganiro ndibaza twashoboye kuyaga bitari bike kumbure turongera guhura mu bindi biganiro byacu ndetse n'amakuru yacu ababweshe cyane by'imirongo y'urugamba bye bye.